nta mahoro ashoboka mu gihugu tugendera hejuru y'ibinogo byatawemwo bene wacu, ibinogo byatawemwo inzirakarengane. Nta mahoro ashoboka mu gihugu hakiri ababuze ababo, babujijwe kuririra no kugandarira. Nta mahoro ashoboka mu gihugu hakiri abagendana ubwoba, intuntu n'akabonge batigeze baremururwa. Nta mahoro ashoboka mu gihugu hakiri abakigenda barangaguzwa, bicura ko ibyo bakoze bishobora kubagirira ingaruka mbi. Ntidushobora rero kuba mu gihugu kirimwo amahoro arama mu gihe tutarashobora kumenya neza ibyatumye indyane z'urutavanako zamye zugarije Uburundi, ngo tumenye abaziteye n'ivyo zononye mu gihugu. Nico gituma uyu mugwi severe wagiyeho kugira ngo udufashe kumenya ivyo vyose vyatuzingamitse. Leta mvyeyi, leta nkozi irifuza yuko umuvukagihugu wese yoba mu gihugu ciwe yidegemvya, ashobora kuronka ikimutunga, akishira akizana mu vyiwe no mu biwe, umwe wese yubahirizwe mu biwe no mu vyiwe. Leta ntisubire kurya abo ihetse nk'uko vyabaye muri kahise. None leta y'u Burundi isaba iki abarundi bose? Leta y'u Burundi irabatumiriye rero mwese kuvuga mudahisha ivyabashikiye kugira imenye aho ifatira mu kubafasha. Leta y'u Burundi iragabishije abo bose bashaka kuba intambamyi kuri kino gikorwa c'umugwi severe ko bokwisubirako, bakareka gukinisha amahoro y'igihugu twaronse tunyotewe. Amahoro ni agasurusuru gafatanya abavuka gihugu. Iyo rero ako kagozi gacitse karagoye gusubira kunga. Nico gituma abarundi bategerezwa kwiyunga bose bakarwanira amahoro, ubumwe n'iterambere. Uyu mugwi washinzwe n'inzego z'igihugu n'abene gihugu. Umuntu wese yokwiyumvira kuwuhungabanya amenye ko azoba ahungabanije abene gihugu n'inzego z'igihugu. Leta rero ntizomwihanganira.